Mbega ibiyoba vyoba bivamwo amata? Inyishu ni ego cane. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'amasaha mugezeko, uno musi nkaba ngiye kubereka ingene ushobora guhingura amata ukoresheje ibiyoba. Ni amata aryoshe cane, ni amata y'akanovera, ni amata ngirakamaro mu mibiri yacu. Ndasubiye kubaha ikaze hano ku Mibereho TV. Nk'uko mubibona nakoresheje ibiyoba bingana n'inusu y'ikiro. Muraza gutangara nimwabona amata avuyemwo. Nico gituma ndagusaba ugume kuri video kugira ngo uze kubona resultat tuza kuronka. Urabanza ukabironga ugakuramwo ubucafu kuko ntawuba ari sure neza ko bisa neza. Utegerezwa kubironga hanyuma tugakuramwo ubucafu bwose. Mu nyuma umaze kubironga uca uvyinika mu mazi. Uravyinika kumara amasaha 6. Amasaha 6 azoba akwiye ariko ushobora kurenzako kugira ngo bize kworohera gukurako igishishwa. Nk'uko mubibona aho ni nyuma y'amasaha 6, aho namaze kubikura mu mazi vyarimwo. Rero ugeze kuri iyo etape uca utangura gukurako igishishwa. Igishishwa kiroroshe cane gukurako, ntibiteba. Ufise abashobora kugufasha baragufasha ariko jewe ntabo naronse ashobora kumfasha navyikoreye jenyene ariko ntivyatevye gukurako. Karibu kuri bashasha, karibu aha ni ku Mibereho TV aho twiga utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Kora subscribe, fyonda aho hepfo handitse ijambo s'abonner canke subscribe, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko, ako kazogufasha kubona notification kuri telefone yawe igihe tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Nuko mugume kuri video mwirabire amata aza kuvamwo ingene azoba angana. Murabona turahejeje gukurako ibishishwa vy'ibiyoba. Uhejeje gukurako ibishishwa uca utangura gusekura. Ushobora gukoresha blender canke mixer. Udafise blender uca ukoresha isekuro isanzwe. Mu gukoresha isekuro isanzwe urabisekura neza bikanoga neza. Bimaze kunoga uca ushiramwo amazi angana n'incuro 3 z'ibiyoba wakoresheje. Shatse kuvuga iki? Nimba wakoresheje igikombe kimwe c'ibiyoba, koresha ibikombe 3 vy'amazi mu kuvanga. Umaze kubivanga neza uca utangura kuyungurura. Kuyungurura rero canke kumimina, reka mvuge ko ari kuyungurura.
ukoresha uburyo bubiri, ushatse ukoresha karya gatambara nigeze kubereka mu gukora amata y'isoya canke ugakoresha akamiminisho nk'ako nyene ndiko ndakoresha. Ego ku bakoresha mixer amazi ukoresha arya mazi nababwiye incuro zitatu za kantite z'ibiyoba. Ego yoyo uza urayashiramwo uko usekura canke uko usya, uza urayashiramwo bukebuke nk'uko mubona ndiko ndabikora, hanyuma ukayungurura ukabandanya uyungurura kugeza yaho uheza kumimina. Mugume kuri video ndabereka ico uca ukora kugira ngo amata aryohe cane, ndabereka ico uza guca ukora. Hariho abaraba video bakagomba kuyigeza aha ngo namaze kubibona nabonye ko amata yavuyemwo, oya bandanya video uyiheze neza kugira ngo ntuzohave ubikora nabi ngo amata ngo akubihire, or hariho ivyo wategerezwa gukora kugira ngo aryohe cane. Guma kuri video mubandanye mubikurikirana neza. Okay, murabona amata dushoboye kuronka ngayo, muribuka ko twakoresheje inusu y'ikiro y'ibiyoba. Ego munyuma rero umaze kuyaronka uca uyashira ku ziko ukayateka. Igituma rero tuyateka ni kugira ngo ubwa mbere ubucafu bwose bushobore kuvamwo tunwe amata ameze neza, ikindi naco ni kugira ngo mu bisanzwe nimwabikora muzovyumva, aho ayo mata harimwo akantu k'akabisibisi, urabona uriko urahekenya ikiyoba kibisi, irya gu wumva niyo iri mwayo mata nyene, kuko muribuka ko tutarigera tuyateka canke tutigeze tukaranga ibiyoba vyacu. Rero murabona aho oye jewe ndayegereye nije ndayumva afise akamoto k'akabisibisi, nico gituma ca tuyateka kugira ngo ako kamoto kavemwo. Turaza kuyateka rero, ayo mata nk'uko muza kubibona araza kubira aduge nka kurya kundi ayandi mata asanzwe aduga. Ego hanyuma niyamara kuduga nk'uko mubibona, murabona ko amata aduze, arasebuye araduze. Munyuma rero amaze kuduga, iki kintu kirakomeye, uze kuyamaza iminota 20, omwe iminota 20 agume ku ziko canke ku muriro ku mucanwa mukeya cane. Igituma tuyacanira uwo mwanya ungana uko ni kugira ngo ka kamoto kavemwo complètement kose kavemwo. Ego nico gihambaye, kuko ntuza kuyihereza ameze kurya. Urayabiza rero ya minota 20, uhejeje kuyabiza neza uca utangura kuyihereza. Shiramwo ikintu cose kikunezera, hariho abakunda isukari, hariho abakunda amata ata sukari irimwo, hariho abakunda ubuki nabwo urashobora kubushiramwo, bivana n'ikintu usanzwe ukoresha. Hariho abadakoresha isukari bakoresha ubuki, ariko ubuki ni bwiza mu gihe ubufise. Shiramwo rero winywere ayo mata yawe wumvirize ingene aryoshe. Ego ndabashimiye cane ku mwanya mwamaze muraba ino video, Imana ibampere umugisha cane, naho ubutaha.